aba ni bamwe mu bagize amahiganwa mu kuririmba indirimbo zo gutazira Imana. Teddy Harushimana ari mu batunganije iryo higanwa avuga ko bashaka guteza imbere umuziki w'Imana mu Burundi. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 26 nzero umwaka w'ibihumbi 2019. Reka tumwumvirize. Ibi bintu bwa mbere cyumviro caje dufatiye ku bintu twabonye bihaze cyangwa se tudafise hano mu gihugu cyacu, kuvuga ngo guteza imbere indirimbo zo mu makorali, kuko turakunda kubona iyindi migwi isanzwe bashobora kuronka ahantu hatandukanye bahurira bagahiganwa, mugabo kenshi abari mu masengero atandukanye ntibaronka akaryo. Icyo ni cyambere twashatse ubwa mbere ikintu kibahuza kugira ngo bashobore kumenyana n'amashengero yabo, ashobore kumenyekana. Hanyuma icya kabiri ni kugira ngo ibikorwa byabo bakora bishobore kumenyekana, ntibimenyekane gusa mu Burundi mugabo bishobore no kurenga imipaka. Nacyo gituma mu byo twateguye imigwi izoba 3 ya mbere tuzogerageza kwifata mu mugongo, kwifasha gukora indirimbo, gukora amasanamu kandi bifise novuga ni amasanamu ari ku rwego rwo hejuru, kugira ngo n'umunyamahanga ashobora kuraba izo ndirimbo ashobora kuryoherwa, mugabo kandi utashobora kugira amahirwe yo kuziraba kubera uburyo kanaka, mugabo azumvirije akumva indirimbo zifise akanovera. Nyuma icyanyuma no kugira ngo abantu bashobore kuba hamwe mu munezero, mu ntumbero yo kubumbatira amahoro. Murakoze. Mbega indirimbo nk'izi zifise akahe kamaro mu kibano cy'abantu, ufatiye ku kuntu abantu basenga Imana n'ingene bakunda indirimbo z'Imana, akamaro mu kibano? Nk'uko mubizi mu Burundi igice kitari gito c'abene gihugu n'abantu basanzwe basenga, kandi uravye mu mashengero nka yose indirimbo cyangwa se imigwi y'abantu baririmbira mu mashengero arafata umwanya utari muto kugira ngo bashe gufasha abantu b'abakiristo kumererwa neza. Rero ikintu ca mbere bifasha mu kibano nuko burya butumwa buba buri muri zya ndirimbo burafasha umuntu, buramuhindura. Hanyuma icya kabiri n'umuntu aba ariko arasenga biramufasha gusura kandi kwiyumvira ku bukuru bw'Imana. Ivyo navyo murabizi bituma umuntu ahinduka mu ngeso ziwe mbi. Uvuga rero si gupfa kuririmba, mugabo ubutumwa bwo mu ndirimbo ni kimwe mu bintu bishobora gufasha mu kibano kugira ngo abantu babandanye babana mu mahoro, ndabo cyane cyane bari kanyamuneza. Nimba atari ikinyegezwa amakriteri mufatiye ko na ya ivyo twafatiye ko kugira ngo ano makorali ashobora guhiganwa. Icya mbere nuko korali iba izwi n'ishengero kandi ikaba irimo abantu batarenga 25. Ikindi cya kabiri twafatiye ko n'ubuhinga bw'ijwi. Icya gatatu n'ubuhinga bw'umuziki, ukuntu bavuza ivyuma. Hanyuma icya kane n'ubutumwa buba buri muri zo ndirimbo. Hanyuma ikindi naco n'ukuraba abantu babaje gushigikira iyo korali uko baba bangana, novuga nti muri rusangi nivyo bisunze. Nayo bamwe mu baronse ibibanza byo kuzobandanya ihiganwa mu gice cya nyuma barerekanye umunezero bari bafise. Nitwa Irakoze Cynthia. Yego muri mubaye mu 10 ba mbere mwumva kuti twumva tunezerewe cyane. Muri mu mugwi w'uyu turi mu mugwi witwa Chorale Azaf. Chorale Azaf muri mu 10 ba mbere mwumva kuti nukuri turanezerewe, sinzi nyine turanezerewe cyane, twumva umunezero ngira uworaba muri twebwe, sinzi turanezerewe birenze. Mugiye guhigana iki kugira ngo muze mube muri batatu bamwe? Ego icyo tugiye gukora, tugiye gusubiramo kandi indirimbo turirimbe neza, nubwo nyine yari isanzwe ari nziza. Hariho amahomarke menshi batanze, ayo tugiye kuyakorerako kugira ngo igihe tuzogaruka tuzoze atana kimwe kiriko mu byo boba baratubwiye byose. Murashimira n'Imana? Nukuri turashimira Imana yo mwijuru, iragahezagirwa cyane. Imana ivyumve, icyubahiro n'icimana ibihe byose. Abantu badakunda umuziki nukuri, abantu badakunda umuziki w'Imana, tuko turavuga kuririmbira Imana, guhimbaza Imana, gutazira Imana, nukuri turabahimiriza
z'Imana kuko ziraruhura zirabohora ziranezereza ni byinshi uranabohoka iyo uriko uririmbira Imana urisanzura uvugana n'Imana wumva ko Imana iri poshe yawe. Ego murakoze cyane.